bakundwa bene data muri Yesu Kristo, namwe mwese muriko muradukurikira aho muherereye hose, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza wo gukurikira ikiganiro cy'ubutumwa bwiza, ubwenge bwari bwaranyegejwe mushikirizwa n'ishengero rya Yesu Kristo kw'isi yose mu Burundi, ishami ryo mu Carama i Bujumbura. Iki kiganiro cy'uyu munsi mugishikirizwa n'umuvugabutumwa Jean-Marie Habyarimana. Dusenga Imana imbere yuko dutangura. Mana waremye isi n'ijuru, nongeye kugushimira kuri uyu mwanya mwiza uduhaye, aho tugiye kuyaga ku ijambo ryawe. Ijambo tugiye kuyaga Mana n'ubwenge bw'Imana, si ubwenge bw'abantu. Nico gituma ndakwinginze ngo ihanga ryose rigiye kunkurikira ubahe kuntahura no kuritahura ijambo ryawe, kuko ibanga tugiye kuyaga atari ibanga rigaragara, ariko ari ibanga ryari ryarahishijwe, ryari ryaranyegejwe. None ndakwinginze kibirengeye kizima ngo ubahe kuritahura no kurishitsa, nanje unyongere inkomezi ngiye kurishikiriza, ni mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Intumbero y'iki kiganiro cyacu ubwenge bwari bwaranyegejwe nuko kugera uno munsi benshi basesangura Bibiliya ariko ntibatahure ibanga ry'Imana ryari ryaranyegejwe mu byanditswe byera. Uko kunyegezwa kw'ibanga ry'Imana tugusoma mu cete ca mbere ca Paulo yandikiye abikorinto ba mbere mu kigabane ca kabiri uhereye ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10, aho Paulo aravuga ati, murongo wa 6: yamara tuvugana ubwenge hagati mu batunganijwe gose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe canke ubw'abaganza b'iki gihe bagenda bayoka, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga, bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icubahiro cacu. Kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye, iyo baba barabumenye ntibaba barabambye umwami w'icubahiro. Ariko nk'uko handitswe ngo iby'ijisho ritigeze kubona, n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ngo ariko Imana yabiduhishuriye muri mpwemu wayo, mpwemu asesa byose n'ibihishijwe by'Imana. O haleluya! Ushobora kuba warasesanguye ibyanditswe byera cyane, warize amashure menshi cyane, ariko nagomba ndakubwire ko muri iki kiganiro ubwenge bwari bwaranyegejwe tugiye gutangura gutahura iby'ijisho ritari bwabone, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima wawe, byose tugiye kubirabira hamwe muri iki kiganiro. Ushobora kandi kuvuga ngo ni filozofi, ariko filozofi ni ubwenge bw'abantu, kuko bitandukanye n'ubwenge bw'Imana. Umaze kandi igihe kirekire usenga, ushobora kwibaza ati, ibyo ntari bwabone canke ntari bwumve canke ibyo bitari bwinjire mu mutima nibihe? Ukavuga uti, ibi ni bya bihe bya nyuma Bibiliya ivuga iti hazoba abigisha benshi b'ibinyoma. Nagomba ndakubwire mugenzi unyumviriza ko wibesha, ahubwo iki kiganiro kizogufasha gutahura n'ibihishijwe by'Imana, nk'uko umurongo w'10 uvuga ngo, ariko Imana yabiduhishuriye muri mpwemu wayo, mpwemu asesa byose n'ibihishijwe by'Imana. Kubw'ivyo rero uno munsi tugiye kurabira hamwe ico ijambo ry'Imana rivuga ku byerekeye Pasika mu bwenge bwayo bwari bwaranyegejwe. Mbe Pasika ni iki? Yatanguye ryari? Ni bande bayihimbaza? Ihimbazwa gute? Ihimbarizwa hehe? Akamaro ko kuyihimbaza nakahe? Abayihimbaza ukutariko canke abatayihimbaza bafatwa gute imbere y'Imana? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 12 umurongo wa mbere. Kuvayo 12 umurongo wa mbere kubandanya haravuga ngo, Uhoraho
abarira Mose ibyo gutanguza Pasika. Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa atuka ukwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Dusomye ibyanditswe vyeranda bitandukanye muri Bibiliya, turasanga hari Pasika ya mbere y'Abanyisirayeli bava mu gihugu ca Egiputa, ni Kuvayo 12 uhereye ku murongo wa mbere kubandanya. Turasanga kandi hari Pasika ya kabiri y'Abisirayeli bahimbaje bamaze gushika mu gihugu c'i Kanani. Ibyo navyo tubisanga mu gitabo c'Abalewi 23 kane uhereye ku murongo wa 5. Hakaba na Pasika ya gatatu Yesu asangira ibya Pasika n'abigishwa biwe. Luka 22 uhereye ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda. Reka tugaruke ku ijambo ry'umutwe Pasika niki yatanguye gute. Dusomye ibyanditswe bigaragara mu kitabo cyo Kuvayo uhereye ku gice c'12 amurongo wa mbere, aha turabona neza ko Pasika ya mbere yatangujwe n'Uhoraho abicishije ku musabyi wayo Mose. Kandi biragaragara neza ko uko kwezi Imana yategetsemo Mose ibyo gutanguza Pasika niko kwaciye kuba imfura y'amezi ukwezi kwa mbere mu mwaka. Ntawo kwirengagiza kandi ko bari basanzwe bafise ikiringo c'amezi bari bageze ko baharura. Ariko Uhoraho amaze kubarira Mose ibyo gutanguza Pasika kwaciye kuba ukwezi kwa mbere imfura y'amezi. Aha rero nagomba nibutse abariko baradukurikira muri iki kiganiro, ubwenge bwari bwaranyegejwe ko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana, kuko hari ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'iyisi, aho usanga abantu barishiriyeho ibiringo bitandukanye kandi bihindagurika bahimbariza ko Pasika. Ariko ibyanditswe bitandukanye biratwereka neza ko Pasika ya mbere n'iya kabiri Abisirayeli bahimbaje yaba mu kwezi kwa mbere ku munsi wako w'14 ku mugoroba, ariko kwezi kwitwa Abibu. Njuti nawe mugenzi unyumviriza, urabe neza ko umunsi Imana yashize ko ari wo nawe uhimbariza ko, kuko ushobora kuba uhimbaza Pasika mu bwenge bw'abantu. Ushobora naho kwibaza ati mbega ukwezi Abibu nukuhe? Nukwa kane? Nukwa gatatu? Igitabo c'Abikorinto ba mbere umurongo w'9 uravuga ngo, nkuko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona, ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu Imana yabyiteguriye abayikunda. Oh haleluya! Ni waba ukunda Imana urahawe ikaze kugira ngo ubaze kandi utahure Pasika y'Uhoraho, umunsi ihimbarizwa ko n'ukuntu bayihimbaza. Njuti nawe mugenzi unyumviriza, turazi neza ko hari benshi basisanguye Bibiliya, abandi bagiye no mu mahanga barondera gutahura ibanga ry'Imana. Ariko usomye mu Baheburayo igice 8 umurongo w'11 haravuga ngo bose bazonyimenyera uhereye kuri nyarucari ugashitsa kuhambaye. Bisigura ko naho woba ukenye nawe utegerezwa gutahura ibanga ry'Imana. Biboneka neza ko Imana itari mu mahanga canke bidasaba ubutunzi canke amashure, kuko ivyo byose ari ubwenge bw'abantu, kuko uzorinda ushika ku mviro bakikwigisha ngo menya Uhoraho. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ati bose bazonyimenyera, nta uzoba acigisha uwundi. Uyu munsi usanga umuntu amaze imyaka 50 mu rusengero bakimwigisha, akarinda apfa bakimubwira ngo menya Uhoraho, kuko yakwirikiye ubwenge bw'abantu. Turabandanya dusoma ibyanditswe byera 3:4. Ni mubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu niyaba irimo inkehwa batomara uwo mwagazi, uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri, uko igisa c'umuntu wese kiri, abariko muzoharura igitigiri c'abakwiye kusangira. Haleluya!
Nagomba nibutse kandi abatwumviriza ko iki kiganiro ari ubwenge bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yatugabiye ko buzoba icubahiro cyacu. Aha bamwe baravuga bati ivyo byari byagerewe Abisirayeli canke ngo yari imigigwa ya kera, abandi ngo ubu turi mu gihe ca Yesu, abandi ati ko ndi umukene, umwagazi w'intama canke w'impene utarengeje umwaka no ukura hehe. Abandi nabo baca bironderera izindi mfungurwa bivanye n'uburyo bafise canke uko bavyumva. Oh haleluya. Njuti nawe mugenzi unyumviriza, nagomba ndakubwire ko hari benshi bagerageje kwandika ibitabo bitandukanye basobanura ivyanditswe, ariko utangure utahure uyu munsi ko hari ubwenge bw'abantu n'ubwenge bw'Imana bwari bwaranyegejwe, aribwo turiko turagaragaza. Kuko Imana itoshobora kunaniza abantu canke ngo ibatume gukora ibintu batoshobora. Kuko mu bwenge bw'Imana waba uri nyarucari canke umutunzi utegereza kuronka umwagazi w'intama canke w'impene utarengeje umwaka kugira ngo uhimbaze Pasika y'Uhoraho. Kandi nutabikora uko ivyanditswe bivuga, uzoba ushitsa ivyagezwe n'abantu. Turabandanya n'umurongo wa 5 n'uwa 6. Umwagazi wanyu uzube utagira agasembwa w'isuguru itarengeje umwaka. Muze muwukure mu ntama canke mu mpene, muze muwurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baze bakerere imyagazi yabo ku mugoroba. Oh haleluya. Umwagazi ngo w'intama w'isuguru canke w'impene itagira agasembwa, kandi ngo muwurorereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Umwagazi utagira agasembwa n'ubumeze gute? Utavunitse, usa neza, udakomeretse. Mbega isi yose yoronka imyagazi iyikwira ku munsi wa Pasika itagira agasembwa? Kandi ngo muze muyikerere ku mugoroba, ariko mu bwenge bw'abantu bayikerera ku murango. Bakundwa bene data, bamwe kubera babuze insobanuro, abandi bakarondera kwiyorohereza kubwo inyungu runaka, baciye batangura kurondera insobanuro mu bwenge bwabo. Abandi ngo bakwirikiza isezerano risha gusa. Ariko Yesu aravuga ati, hako kubyagezwe hova ko n'intete ijuru n'isi byo kugwaho, ahubwo ko yaje kubishitsa. Nico gituma nagomba ndakwibutse ko ari kiganiro ubwenge bwari bwaranyegejwe ubwo abaganza b'iki gihe batashoboye gutahura. Kuko nutahimbaza Pasika mu kwezi kwa Abibu ku munsi w'10, wabire umwagazi w'isuguru w'intama canke w'impene, uwurorereze umunsi ugira 14, uwukerere ku mugoroba, umenye ko kugera iyi saha ata Pasika y'Uhoraho urahimbaza kiretse Pasika igizwe n'abantu. Tuzobandanya kurabira hamwe mu kiganiro gikurikira ukugene abantu dutegerezwa guhimbaza Pasika y'ukuri y'Uhoraho, aho inyama z'iyo myagazi dutegerezwa kuzikoza imboga zirura, inyabutongo n'imibirizi, kugira ngo dushitse icagezwe cy'Uhoraho tubone kwemegwa nawe. Kuko Abikorinto ba 2 igice ca 3 umurongo w'15 haravuga ngo iyo abantu basoma isezerano rya kera, hari igitambara kigitwikiriye amaso yabo gushika na bugingo n'ubu. Arico gituma ubutaha tuzogaragaza ukuntu mu guhimbaza Pasika inyama dutegerezwa kuzikoza imitima itambiwe n'imboga zirura uko amoko yazo ari.